haraciye imisi hashizweho umugambi wo kwororera mu mpongore kugira hagwizwe umwimbu. Ubu tuma tubona inyama n'amata biduga. Akarusho ko mugambi koba kabaye akahe. Twafatiye cyane ku bintu bikuru bitatu no bibutsa. Icambere murazi yuko ibitungwa iyo tubirekuye hasha haduka injyane nyinshi ziciye kukonesha. Muribuka yuko haguma haba imanza nyinshi, hakaba n'amatati gushika n'abantu bagashamirana. Nico gituma rero iyo ngingo yaje igabanya imanza zose zari zivuye kuri uko konesha kw'ibitungwa. Ubugira kabiri, muribuka yuko ibitungwa biri mu bikarirwa n'ingwara. Mukaba muzi yuko ingwara cane zica zija ku bindi bitungwa ziciye nko ku masazi canke no ku bindi. Muri ico gihe rero y'ibitungwa biguma bitembera bica byanduranya byoroshe. Muribuka nk'igihe ikiza catera ibitungwa by'inka gushika naho inka zitari nke zapfuye. Muribuka ko twace dufata ingingo yihuta ivuga yuko kizira yuko inka isubira gusohoka. Murabona yuko iyo tudafata ziya ngingo inka zose twari dufise mu Burundi zari guhona kuko irya ngwara murazi ko atamuti ifise. Kugumiza rero ibitungwa mu mpongore bituma rero tugabanya ihanahana ry'ingwara hagati y'ibitungwa. Kiretse n'ivyo nobibutsa n'ikindi kigira gatatu, noneho abarimyi ubu barabizi, iyo inka uyirekuye no kuvuga yuko urekuye n'ivyo itanga. Muravye nk'amase itanga igacigendera atagaguza aho iciye hose ubu yahomvye, kandi mu igihe wari kuyigaburira mu ruhongore wari kuyaronka. Muca mubona neza yuko abarimyi aborozi bitabiriye uwo mugambi barabonye akarusho, kuko bituma ivyasi wahiriye inka bica bihurirana narya amase iba yatanze bigaca biguha umwavu umeze neza. Murumva rero yuko ivyo bintu bitatu vyatumye duhamagarira abenegihugu korora mu mpongore, nk'uko nabivuze, biracafise akanovera kandi birafise akamaro kazanira aborozi. Nico gituma rero tuvuga tuti iyo ngingo ni ntasubira inyuma, kuko iyo turiko turaraba iterambere ry'igihugu riciye ku burimyi n'ubworozi, turabona yuko kiri mu bintu bifasha kugira ngo ibitungwa vyacu ubwa mbere bigira amagara meza, hama kandi dukinge iyi mishwano yose canke kugushamirana kuri hagati y'abarimyi n'aborozi. Iki rero tuzogikomeza tugifata nk'umugambi wazanye akarusho mu benegihugu. Munkundiye nagomba nce ngira ko ndabibutse yuko iki co korora, murabona yuko kera tworora dukoresheje bimwe tuvuga ati reka ntunga agatungwa gusa, ico no kwita ubworozi buciriye hagufi. Mugabo rero ubu aho duhamagariye abantu korora kijambere, murabona yuko bariko barubaka ibigo binini bimwe twita mu kinofunofu de centre nécessaire. Nivyo bigo rero bizotujana kuri ya mbono izotuma Burundi buba bwifashe, kuko mu gihe tuguma tworora agatungwa kamwe muravyibuka ingene ibitungwa vyacu vyahindutse amacuganya, tukavuga tuti nivyo bigo binini bituma ibitungwa vyacu bigumana amagara meza. Tukaca tuvuga tuti rero umwene gihugu adashoboye gushira ibitungwa vyiwe muri ivyo bigo binini niyubake uruhongore muhira, naho yoba ari inka imwe ayahirire ayitungire muhira, kuko izotuma itagwara canke bitume aronka umwavu mwinshi uvuye ku vyasi ayigaburira, kuko bizoba biri uruhande rumwe. Murakoze. Murakoze mugifite ijambo nyene. Imbere yuko twakira abandi bene gihugu bo kw'itelefone, hari umwene gihugu yitwa Salvatore yari yasavye ibikorwa byo gukingira umwonga wa Maragarazi. Wasabye ibikorwa byo gukingira uwo mwonga, nivyo biramaze kwibonekeza yuko imyonga mu gihe tudakingiye imisozi amazi acamanukana inguvu, bigatuma amazi yaba menshi mu mwonga, mbere hamwe n'inzuzi zigatakaza inzira yazo.
nk'uwo mwonga rero usanga uri hagati y'ibihugu bibiri, murumva yuko ari ikintu cihutirwa, kuko iyo uruzi rutaye inzira ruratwarana n'itongo, birashobora gushika rero ugasanga itongo ryari ku Burundi ryimukiye ku kindi gihugu. Nico gituma rero mu bushikiranganji twaciye dufata ingingo yuko ubu turiko turagwiza ku rugero rwo hejuru bimwe twita imigano, kuko birafasha gose mu gukingira inzuzi, kuko iyo umaze gutera imigano ku ruzi birafasha kugira ngo uruzi ntushobore gutakaza inzira, kuko bica bifata isi bigatuma amazi adashobora gushungurura rijyavu. Twobamenyesha rero yuko ubu mu kigo OBPE begeranije imbuto nyinshi. Mu myaka yahera mu za 80 hariho amashure yatanga impamyabushobozi zanditseko diplome A3. Izo diplome A3 zimwe barazironka bize imyaka 4, izindi bakazironka bize imyaka 6, izindi umengo ni 5 yarabaho. Muri abo biga imyaka 6 babanza bagaca certificat ya troncome y'umwaka w'icumi. Abo barabaoriyante mu ma eta zari zijyanye n'uburimyi n'ubworozi, za Kigamba, za Mahwa, za Gisozi n'ahandi za Gihanga. Ico gihe rero muri za 95 na 4 na 3 aho intambara itereye, abigisha bamwe barahunze, hanyuma leta y'u Burundi cifata ingingo yo guha akazi abantu batasanzwe bize ivyo kwigisha. Ico gihe rero barose bahawe ako kazi, harabaye mu nyuma ibiganiro vy'amasendika na leta, hanyuma leta iragira icishitseko, tuca dusanga ayo madiplome yose bayanganishije n'abafita diplome y'uburezi D4. Ariko rero hariho abizi 6 cyo kimwe n'aba D6. Nukuvuga rero tuca dusanga yuko tubona yuko hari bamwe baba bararenganijwe, kubera baciye badushira mu mugumwe, kandi bamwe bizi imyaka 5, 4, inyuma yako batoye ko nkuru, abandi 6. Musabiki Dusaba yuko na cyane cyane abantu bize izo shure twize troncome, hanyuma bakatoriyanta tukiga imyaka 2 nk'aba D6, twofatwa cyo kimwe, hanyuma bakaturinganiza nabo ba D6, hanyuma kikaca kitera cerekera ku bushikiranganji bw'abakozi n'akazi, bakaduhindurira ibintu by'amagrade, hanyuma nk'uko n'abandi muri 2000 aba D6 bari babafashe bakabashira mu ma execution, hanyuma bakabarenganura bakabaha n'uburyo, natwebwe tukaronka uburyo bujanye niyo tuvuye niyo tugiye. Nico dusaba kubera amagume igihugu cacu caciyemwo, harageze igihe abigisha baba bake, leta irafata ingingo yuko n'abatigiye ivyo kwigisha ibaha akazi. Mbere ico gihe hoho n'abatari bafise diplome barashitse mu mwaka w'icumi, leta yarabahaye akazi, kandi mbere n'ubu abatari bake baracariko barigisha. Ni muri ico gihe nyene abo wasanga batize ibijanye no kwigisha bafise izindi diplome barose uburenganzira bwo kuronka akazi ko kwigisha. Ati rero asaba yuko abo badafise urupapuro rwo kwigisha baronka umushahara canke amagrade nk'abajya bavyigiye. Ivyo rero dufatiye ingene inyigisho zitunganywa n'ingene akazi gatangwa, no mumenyesha yuko atari uko bigenda. Igihe uri kurakora akazi k'ibintu utigiye, ntushobora gufatwa cyo kimwe n'umuntu ariko akora akazi yigiye. Yatanze akarorero
yavuze ko ari umu atruwa, acatanga akarorero kuko yofatwa nk'umudesisi. Nagomba ndamubwire yuko ubu ntariko arafatwa nk'umudesisi kuko ariko akora ivyo atigiye. Hamwe n'uwo mudesisi yoza gukora akazi k'umu atruwa, nawe ntiyofatwa nk'umu atruwa, baca bamufatira musi kuko aba ariko akora ivyo atigiye. Arico gituma rero twomusaba yuko ahubwo yobandanya amashure muri ivyo yigiyemwo, hanyuma akaronka iyo diplome yipfuza kuri urwo rugero yipfuza. Murakoze.